Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba mwashikirizwa na Ines Gakiza. Umunsi mukuru mwiza ku bakirisu mwese n'umunezero gusubira kubana namwe kaze muri aya makuru yo kuwa 15 Myandagaro umwaka wa 2023 duhere ku ngingo nkuru ashimikiyeko. Icuka n'ubu si ciza mu mugambwe CNL wa Gatongwasa, uruhande ruvuga ko rwamuhagaritse mu mabanga y'ukurongora uwo mugambwe rwagenye uwurongora vy'imfata kibanza. Ingaruka ni nyinshi ku magara y'abana banywa inzoga zikaze, uretse ugusubira inyuma k'ubwenge bwabo ngo bashobora no kurwara ibigwara bikaze nka cancer. Mu kiganiro ubahukanaho tugaruka ku ngorane ababika amafaranga mu mabanki bafise, ababikuza n'ubu ntibahabwa ayo bifuza yose. Ido nido ni mukanya. Nongeye kubaramutsa duhere mu bijanye na politike. Mu gihe ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwahagaritse ibikorwa by'umugambwe CNL muri Ruheshi, inyimyura nayo rirabandanya muri uwo mugambwe. Umugwi w'abatemera uburongozi bwa Gatongwasa uvuga ko wagenye Marie Immaculée ntaco bakimvuna nk'urongora umugambwe CNL by'imfata kibanza. Terence Manirambona avuga kw'izina ry'uwo mugwi utere ku burongozi bwa Gatongwasa. Dusanze umunyamabanga mukuru w'umugambwe adashoboye kurongora ikiringo fata kibanza hisunzwe ingingo yo kugerezo ya kane mu kakaro umwaka wa 2023 nkuko tubisanga mu ngingo ya 38 agace ka kabiri mu mategeko y'umunyamugambwe yerekana ko mu gihe umukuru w'umugambwe atakihari ku mvo zitandukanye, umunyamabanga mukuru ari wahagararira ibikorwa akongera akarongora amanama y'isasa ridasanzwe y'urwego rw'ibiro bikuru by'umugambwe. Muri ico gihe twisunze ingingo ya 39 y'amategeko ntunganyamugambwe dushinze ko acasubirizwa muri ico gikorwa no gusumvya imyaka abandi mu bagize ibiro bikuru by'umugambwe. Uwo nawe gushika uno munsi akaba ari umwubahwa umushinga amateka Maria Makurata ntaco bakimvuna, asanzwe ari umunyamabanga mu biro bikuru ajejwe iterambere ry'abakenyezi. Kuri ivyo byose dusavye ibi bikurikira: ko uwahoze ari umukuru w'umugambwe n'umunyamabanga mukuru yiyatsa amabanga bosubiza badatevye ibikoresho byose by'uburongozi bw'umugambwe. Kwa kabiri, ko umwubahwa arusha imyaka abandi mu bikuru by'umugambwe agiye kurongora ikiringo fata kibanza yitura adatevye ubushanganje mu byo bujejwe harimo gukurikirana uko imigambwe yo n'amategeko ikora mu Burundi, asaba ko yorekurirwa gutunganya amanama y'urwego rw'ibiro bikuru by'umugambwe gwemejwe n'ikoraniro kaminuza ryo mu mwaka wa 2019. Simon Bizimungu avugira uruhande rwa Gatongwasa wewe asaba abagize uwo mugwi guheba politike kuko ngo yabananiye. Rimwe araho nibaza nti mbega abantu barazi ivyo bandika, barazi ivyo bakora, kuko ngarutse inyuma muribuka igihe bandika bakongera bakaja ku maradiyo amwamwe bavuga ko bakuye umukuru w'umugambwe mu mabanga, bakitwaza ngo bari mu rwego rukuru rw'umugambwe. Abantu ubwo rwego baruhagaritsemwo araheze igihe, hanyuma sinumva ukuntu ahantu hagaritswe mu rwego baza kugwitirira kandi ngo bariko barafata ingingo zo gukura umukuru w'umugambwe. Wo bageze aho bavuga ko ngo hagaritse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe mu bikorwa yahora arangora. Ubwa mbere bwamuhagaritse nk'abandi ko amategeko atomoye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe ko yemezwa na kongere. Ako kagwi k'abantu bamuhagarika nk'abandi ko bitira ngo ni biro politike yo mu 2019. Mbega iyo biro politike mu 2019 nifise ubirongoye, ifise inzego zari zirongoye gushika n'isaha niba ariyo bariko baravuga ivyo biyitira ngo bari muri biro politiki, ngo barabonye ko hari amategeko y'ayandi yahunyanzwe, bagashika naho biyitira ngo bafashe ingingo zo gukura ubwambe mukuru w'umugambwe n'umunyamabanga mukuru. Mbega iyo biro politiki yarigizwe n'akavuga k'abantu 10. Inama yakoranye byari ivuga ko umukuru w'umugambwe atagishoboye kurongora amabanga
y'umugambi. Inama yakoranye ryari ya biro politiki ivuga ko umunyamabanga mukuru w'umugambi yohabwa ibikorwa byifata kibanza byo kurongora umugambi. Nkavuga nti rero abantu bariko baruhisha mwebwe bamenyesha makuru, baruhisha amaradiyo mu kwandika inzandiko zitagira epfo na ruguru. Nkavuga nti rero nibazo bashobora kuba bafise muri iyi minsi, ariko kimwe no bahanura birashoboka ko intumbero ya politiki bari barihaye uyu munsi yabaruhishe, bakaba baruhijwe na politiki. Abantu rero ko kwicara bagakora ibindi politiki bakayireka. Simon Bizimungu yavugiye kuri radio Isanganiro inyuma y'ukubuza umugambi wa CNL kubandanya ibikorwa busigura ko urimwo indyane. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwavuze ko bwemera inzego za CNL zashizweho mu mwaka wa 2019. Tuve muri politike tubandanyize mu bijanye n'agateka kazina muntu. Imbonera kure ku mutumba wa Mwarusi zone Muhweza komine Rutovu intara ya Bururi shiragirizwa gutoteza abanyagihugu ataco yinona. Akarorero gatangwa kakaba ara ku munyagihugu yakubiswe arashaya n'uyo muyoboke w'umugambwe uri ku butegetsi mu ndwi iheze, kandi gushika ubu akaba atacakurikiye. Abanyagihugu baba muri ako gace batabaza abajejwe intwaro kugira ico bakoze kugira iyo mbonera kure yisubireko. Ni inkuru ya Emmanuel Niyongeko. Iyo mbonera kure yiciga kiza ku mutumba wa Mwarusi muri zone Muhweza komine Rutovu intara ya Bururi asanzwe yigisha kuri lycée communale Mwarusi nk'umukutsa kivi. Isoko ryacu rivuga ko mu ndwi iheze hari umunyagihugu yahatse kwicwa akubiswe bikomeye n'uwo munywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi. Abavuka mutumba Mwarusi zone Muhweza komine Rutovu twarushe aho ari mbonera kure yigize bugabo bwigaba ntakogwako kibirengeye. Azwi ku mazina ya Ndarizimana Gerard. Kuwa kane w'indwi iheze igenekerezo rya 10 Nyandagaro yarengeye ku mushinga ntahe Habyarimana Prote amusanze muhira iwe arakubita ahakwa gupfa. Bukeye akaja mu bitaro kw'ivuriro yije ku Muhweza aho ari mu maserumu. Ibyo vy'isaha nta no kuja kuraba uko ameze, araho aridegenza. Ku bw'abo banyagihugu bo ku mutumba wa Mwarusi imbonera kure Gerard Ndagijimana mu nyifato yiwe ngo asanzwe yigenza ku banyagihugu kugira ngo aronke ingene abasinzikariza ubuzima. Mu mwaka wa 2021 uwo munywanyi w'umugambwe CNDD-FDD yari yafashwe yagirizwa gutera imbanyi umunyeshure yigisha mu mwaka w'indwi aho nyene kuri lycée communale Mwarusi. Inyuma yo gushirwa mu gasho ka komine Rutovu mu nyuma akungururizwa Bururi yahavuye arekugwa inyuma y'igihe gito. Abanyagihugu bakavuga ko uwo Gerard Ndagijimana yoba kingiwe ikibaba na bamwe mu bajejwe intwaro, bagasaba nyabuna abajejwe intwaro ku rwego rwo hejuru kugira ico bakoze kugira ngo iyo mbonera kure yikubita gashi. Asanzwe ashyigikiye n'umukuru w'umutumba Rutoyirandani asanzwe bahukiye mu mugambwe CNDD-FDD. Inzego zo ku rwego rw'intara mu ntara ya Bururi ubona yuko nabo nyene bafitemo uruhara n'ifashwe y'iyo mbonera kure. Turasaba yuko umushinga w'intara hagati mu gihugu ubutungane mbe n'umukuru w'igihugu ko nabo nyene yofatana imisoro iyo mbonera kure yofatwa ikabazwa. Kuri ivyo mu ruganda rwa radio RPA ntitwashoboye kuronka Radani Butoyi arongoye umutumba wa Mwarusi cyo kimwe na Josette Ndayikeza musitanteri wa komine Rutovu kugira ngo twumve ico babivugako. RPA. Abanyagihugu bo muri komine Kinyinya ikukira akarere k'ubuvuzi ka Kinyinya baragiriza ubujejwe ubutunzi bw'ibitaro vya Kinyinya mu ntara ya Ruyigi kunyonora ubutunzi bw'ivyo bitaro. Bavuga ko asahura amafaranga igihe ariko arakoresha ibikoresho vy'ibitaro ku bafundi agasohora ayarenze ayo vyakozweko. Bagasaba abakurira uwo ajejwe ubutunzi kumukurikiranira hafi amazi atararenga inkombe. Elvis niyo mwongere. Ciza Silver ni wajejwe ubutunzi bw'ibitaro vya Kinyinya mu ntara ya Ruyigi yagirizwa n'abanyagihugu bakukira akarere k'ubuvuzi ka Kinyinya kubanyonora ku butunzi bw'ivyo bitaro. Abanyagihugu bavuga ko Ciza Silver agisibije mu kwiba amafaranga y'ibitaro atacamira agakoresha uruyero mu gusohora amafaranga y'umurengera mu gihe hariko hararangurwa ibikorwa bimwe bimwe vy'ibitaro. Uyu munyagihugu arabitwiganira. Ingingo zifatwa zose zifatwa n'abajejwe ubutunzi bwa Kinyinya. N'ubu aja ngaho akora ubutunzi gukoresha amamoteri atanga umuyagankuba mu bitaro, amareparasiyo, gukoresha amamoteri aduza amazi akora mu bitaro aho twita mu kaguru, gukoresha imodoka z'ibitaro. Umva kumvikana n'umufundi ati ikintu biva ku miliyoni 2 mugabo mu kudekara miliyoni 4 wowe twaziriza abo twafatanye
tuyiganje uheze umpereze. abo banyagihugu basaba abakoresha b'uwo ajejwe ubutunzi bw'ibitaro vy'ikinyinya gukurikiranira hafi ibijanye n'ubusuma bukorwa kuri ivyo bitaro. Ibitaro vya Kinyinya birafise ababiramutswa, turazi yuko indongozi zitandukanye zo mu ntwaro zitegereza kugumana ijisho hafi y'ibibera mu karere batwara. Ibikorwa bigayitse biri kubera mu bitaro vy'akarere k'ubuvuzi ka Kinyinya, urumva ababijejwe bahita bakabikurikirana akaruko vy'ukuri ibihano bitangwa aba yakoresheje muri ivyo bikorwa yuko bari nyene kw'isoko bisa nk'irya y'ejo bazokwisanga afite bakivuna kandi ibintu vyayangaye babifitiye ububasha gusa kwikurikirana hagufi. Mu ruganda rwa RPA twarondeye Ciza Silver ajejwe ubutunzi ku bitaro vya Kinyinya yagirizwe ubusuma n'abanyagihugu bo muri komine Kinyinya, ariko akimara kumva ico twamuronderera yaciye aducirako umurongo wa telefone. Twarondeye kandi Ngendakumana umuyobozi w'ibitaro vya Kinyinya, ariko we telefone yahamagara hakabura uwitaba. Urakoze Elvis niyo mwongere. Abaforoma bo mu karere k'ubuvuzi ko mu Kibumbu mu ntara ya Mwaro bariyamiriza ingene uwurongoye ako karere yatunganije intonde z'abazokora mu isekeza rigira kabiri ryo gukinga indwara y'ubukangwe rizotangura ku munsi wa 4 w'inondwi. Bamenyesha ko atawuri mu gisata c'ubuvuzi yashizwe ku rutonde, ivyo navyo ngo bigashobora gutosekaza ico gikorwa nk'uko vyabaye mu isekeza riheruka aho hari umukozi asanzwe yaturiye ibikoresho bitegerezwa gusubizwa. Iyo komite de sante n'abantu bategereje kwa muganga hamwe n'abarangije akiyago bo hari n'abasanga batagira na niveau d'étude. Iyo abantu yose yashizemo uriko uravyitegereza n'abantu bo mu mugambwe uri ku butegetsi gusa. Abanyagihugu abenegihugu dufasha bogira bati abo bantu baza kuduhimba abana baza kudufadagira abana batavyize, hari abavyize basigaye ku mavubi. Muri passage ya mbere harimo n'umutravayi no kwivuriro cyane bita Ikirambi atarazi yuko amafaranga yaheze asubira iyo ajafa muri programme ya vaccination. Hanyuma abonye ikumira ririmo amafaranga yaheze uwo yarakeneye ikumira yo kwimburira muri harake araheza akura mu zafako aza kuziturira muri Asiatere avuye zitora rero kwivuriro cyane bita Ikirambi Asiatere. Hanyuma wa mutravayi nawe yari yatori ryagumira ugiye kwimburira muri harake kiyaza mu gasho Nyabihanga. Muri iyo ekipe naho nyine barimo abo bantu bari mu Kiyago ba komite de sante mugabo bari akompanye par un prestataire du domaine médical ashobora kugira ibisema ashobora kuraba yuko ayo maguta ya polio ariko atangwa neza. Ubu rero hoho bivanye uko passage ya mbere yari siko passage ya kabiri hiyongereye ko tanga amama ya vitamine A kuva ku bana bakwija amezi 6 gushika ku mezi 59. Hakabamo n'ibinini vy'inzoka vya Albendazole n'abantu bagiye muri communauté tarabantu di domaine médical ugasanga nko bari w'igipande bamuhaye ikinini cyose. Rero twagomba gusaba yuko harangwa akarere k'ubuvuzi ka Kibumbu imiyenzo isaba iyo kora nka mugenzi we wo mu karere k'ubuvuzi Kifota. Umugenzi we Nazarendere Imana mu karere k'ubuvuzi Kifota akora ibintu bya transparence totale, agira ati amadone nayo ivuriro, amadone nayo akarere k'ubuvuzi n'intara y'ubuvuzi. Abo baforoma basaba abarongoye intara y'ubuvuzi ya Mwaro gusuzuma neza izo ntonde. Uruganda rwa RPA rwarondeye Emile Nzoyisaba arongoye akarere k'ubuvuzi ka Kibumbu, ariko ntaco yashimye kubivuga ko. Twanarondeye na Ezekiel Nzuwonsaba arongoye intara y'ubuvuzi ya Mwaro, ariko ntitwashoboye kumuronka. Isekeza ryo gukinga indwara y'ubukangwe hamwe no gutanga amavitamine A n'imiti y'inzoka izotangura ku munsi wa 4 igenekerezo rya 17 Myandagaro isozegwe ku igenekerezo rya 22 Myandagaro. Nari nabibabwiye mu ntango isubira hasi ry'umwimbu wo kwishure, ihungabana ry'ubwonko n'ibice bimwe bimwe vy'umubiri bikahasinzikarira. Izo ni zimwe mu nkurikizi zibonekeza iyo umwana w'umuyabaga anyoye inzoga zikaze igihe kirekire. Ivyo bishikirizwa na muganga Jean-Claude Hakizimana ni mu gihe hariko hibonekeza inzoga zikaze zihingurirwa mu ntara za Ngozi na Kayanza ziriko zirabangamira abazinywa cane cane ugwaruka harimo n'abanyeshure. Uwo yize ivy'amagara y'abantu amenyesha kandi ko abanywa izo nzoga zikaze cane bashobora kuhandurira indwara zikomeye nka cancer.
inzoga nk'izo zikaze ingaruka mbi ku magara y'urwaruka abo twokwita abayabaga. Icambere kubiga hariho isubira hasi ry'umwimbo wo kw'ishuri, ubwonko burahungabana cane, novuga nti burononekara. Ku rundi ruhande hariho ibice vy'umubiri, igitigu n'umushishito birahasinzikarira ku rwego rukomeye cane gihe umuyabaga n'izo nzoga, kandi harabaho kandi n'ihungabana ry'uduce nkaburamubiri bita ama hormone, ndetse hakabaho no guhagarara ko gukura kw'amagufa. Si ivyo gusa, novuga nti biratera uburwayi bwa kansera hanini mu kanwa, mu muhogo, igitigu, igihe muhora mumva bavuga ngo siroze umuntu akuzura inda. Harabaho n'ibindi burwayi ndetse bw'imitsi, kandi urumva amagara yiwe umubiri wiwe ntuburakura bihagije. Igihe anywa inzoga zikaze buri gihe buri munsi, bituma umubiri wiwe usinzikara bidatevye. Amakuru mu Kirundi arabandanya, dutandukira igisata c'amagara y'abantu. Amafaranga arenga miliyoni 16 yatanzwe n'abavyeyi barereye ku ishure shingiro ryo mu Kamesa muri zone Musaga, ntawuzi irengero ryayo. Ayo mafaranga yari yatojwe kugira yubaka amasomero, ariko harava haraboneka umugira neza ayabubakira. Abavyeyi rero basaba ko ayo mafaranga yo kwerekanwa iyo yagiye. Idonido na Dani Claire iratwumva. Nukuri ayo mafaranga nagaruke akurikira yagenewe. Basi ako kandi bitwa ngo bagize ngo ishure yindi bagomba kubaka ngo na biro yagire. Nukuri uyu ni umwe mu bavyeyi barereye ku ishure shingiro ryo mu Kamesa mu gisagara ca Bujumbura, ahasaba ashimitse ko amafaranga 11,500 bategetswe kurihira buri munyeshure, bababwira ko ari ayo kubaka amashure yosubizwa. Ni mu gihe ishure rimwe riharugwamwo abana baba 80, nayo bose hamwe bakagera ku 1,440. Kubwo uyu muvyeyi rero, uretse ko ayo mafaranga ari umurengera, ishirahamwe UNICEF ryitaho y'abana niryo ryahavuye ryubaka ayo mashuri, ariko gushika ubu ntibazi ico ayo mahera batanze yakoreshejwe. Abavyeyi barereye abana kuri Ecofo Kamesa bararihishijwe amahera atari make ku mwana 11,500. Uciye ubwiza nabo bana n'amafaranga menshi cyane, kuko nk'umwaka wa mbere wose ni nk'abana 80, hakaba hari iya mbere 4, umwaka wa kabiri imyaka 3, hari imyaka 2. Ayo mafaranga mu kuyatwaka bavuga ko agira mu hanyuma UNICEF ica ariyo itwubakira ayo mashure bloke zibiri. Turarindira mwatahira mu nzira. Kure twagira tubaze umukuru w'inama nshingwashuri nimba atabifisemo uruhara ngo abe nawe yayariyemo. Tubarize umuyobozi w'ishuri umengo nta nico yinezwe. N'umujinya mwinshi abo bavyeyi basaba ababijejwe uhereye ku murongozi w'indero aho mu Kamesa gushika kubamukurikira kubabariza ico uburyo bwabo bwakoze, kuko uretse umushinga udafashe bubatse atakindi barakubita ijisho. Kuko baragombye kugira ikintu cyo kwigovyora, baca bakora akantu k'agashinga atacu kamaze ukatutwara n'umuliyoni 1 canke miliyoni 2 bivanye n'ako gasima bashyize ko n'utubuye turiko. Ushobora ko ibintu vyo kwigovyora kugira ngo aya mafaranga aribwe. Twashaka gusaba ababijejwe ndetse niyavyumva n'ukuri adukurikiranira ibi bintu, ariko kenshi usanga nabo nyene bagomba gukorana. Umutoya yariye agomba kumanza guha k'umukuru. Nicyo gituma twashaka gusaba umushikiranganji w'indero niyumva iyi nkuru arondera abantu baje gutohoza kuri iki kintu tuvuze. Niyasanga tubesha azabona ko turabesha, muga nicyo twizeye kandi tuzi ntakurisha kurimo. Amakuru avaho kuri Ecofo Kamesa amenyesha ko umuyobozi w'iryo shure azwi ku izina rya Venira asanzwe yagirizwa no kurya ibiturire n'ayandi manyanga atandukanye kuri iryo shure. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka umuyobozi w'ishure shingiro ryo mu Kamesa kugira agire icyo ashikirije kuri ivyo yagirizwa. Urakoze na wewe Dani Claire iratwumva. Ibiciro vy'ibikoresho vy'ishure birateye umutima uhagaze abanyagihugu bo mu ntara ya Muyinga. Ivyo biciro biduga uko bukeye uko bwije, mu gihe hasigaye iminsi mike gusa umwaka w'ishure utangure. Abanyagihugu baba mu gisagara ca Muyinga basaba leta kugira icikoze igakurikiranira hafi ibiciro vy'ivyo bikoresho vy'ishure biguma biduzwa na rya imiryango
itari mike isanzwe yugarijwe n'ubukene. Eric Niyonzima. Bimwe mu bikoresho vyaduze ni nk'amakaye mu mwaka uheze ikaye impapuro 100 yagurwa amafaranga 2,200 none ubu yaraduze yongereka amafaranga 300 n'ikaye impapuro 60 ubigeze 2,500 mu gihe umwaka uheze yari ku 2,200 nkuko bivugwa n'umunyagihugu. Ikaye impapuro 100 igurwa 2,500 umwaka uheze yagurwa 2,200 ni kuvuga harongerejwe amahera ashika 300 ku ikaye imwe. Tusimbiye ku ikaye impapuro 60 igurwa 1,500 umwaka uheze yagurwa 1,200 naho nyene haraduze ko amafaranga ashika 300 ku mwaka. Duce duteranya dusanga umwana yiga mu wa gatandatu umuvyeyi ku giciro c'umwaka uheze hiyongeyeko 3,000 vyose. Eka no mu bindi bikoresho vyankenerwa nk'ivyo gucapa n'ibindi navyo nyene vyaraduze cane. Aha ni mu gihe abavyeyi bavuga ko umwana umwe akoresha hafi 50 kugira aje kw'ishuri atekanye. Ko tuzi dukoresho akabuwate bita boîte mathématicale ni kuvuga harimo udukoresho tugucapa umwaka uheze kagurwa 2,500 uyu munsi kagurwa 3,500 twaduze ko amahera ashika 1,000. Mw'ico gihe rero umunyeshure wese aba agafise ugasanga rero ku makaye haduze ko 3,000. Aho ntitwagiye kuvyerekeye uniforme ni kuvuga umwana umwe usanga ariko aratwara hafi amafaranga yaba 50,000. Imiryango rifise abana benshi iri mu maganya babona ko budaca babasha kurungika abana ku mashuri bagasaba leta kugira icikoze igakurikiranira hafi ibiciro vy'ivyo bikoresho vy'ishuri biguma biduga. Tuve mu ntara ya Ruyigi tuje mu ntara ya Makamba aho hamwe mu banyagihugu muri iyo ntara basaba ko iyugagwa ry'udusoko duto duto two mu mihana rimaze iminsi rikogwa ryohagarikwa. Amakuru ava Makamba akaba amenyesha ko iryo yugagwa ryategetswe na Buramatari yamenyesheje ko ari kumvo zitandukanye harimwo n'iy'umutekano. Eroge Divin Remesha. Kw'itegeko ryatanzwe na Buramatari wa Makamba nk'uko bivugwa namwe mu masoko ya RPA udusoko duto duto two mu mihana turiko turugagwa mu mihinga itandukanye. Iryo yugagwa rikaba rikorwa n'abajeje intwaro bari kumwe n'igipolisi. Imvu zatanzwe n'izijanye n'icungerwa ry'umutekano iruhande yuko ngo hagamijwe gutunganya iyakishwa ry'amatagisi abadandariza muri utwo dusoko. Bamwe mu banyagihugu ariko babona ko iyugagwa ry'utwo dusoko ririko riratuma ubuzima bubagora. Uyu munyagihugu no muri komine ya Kayogoro. Isoko duto duhora turimo amasaha y'akajarajara ku mugoroba abantu bavuye mu mirimo dusanga twahagaritswe nka twose kuvuga aho nk'akarorero nk'aha mu gisagara ca Kayogoro isoko isana zindi baba yugaye mugabo bahora baca bagenda inyuma yayo hariho akandi gasoko kari mu ikatiye nyene y'iruhande kandi hahashora abantu benshi cane abantu usanga imyidogo ari myinshi atubwira ngo ni ku mvo z'umutekano wabo ariko abantu ntibarabibona neza. Abo banyagihugu babona ko iyo ngingo yokwigwa neza. Uno munyagihugu muri komine ya Nyanza-Lac asaba ko abategetsi boraba utwo dusoko dusubira gufungurwa. Aba bahemeza ko baja mu bitoro kugira ngo abatangisha amatagisi boroherwe kubatoza. Basaba ko abajeje intwaro bovyigako ko neza bakaraba ko umunyagihugu yokoroherwa narirya amasoko usanga ayo masoko makuru usanga yugagwa 12. Kuri ivyo uruganda rwa RPA rwagerageje kurondera kuri telefone Françoise Ngozirazana Buramatari w'intara ya Makamba kugira ngo twumve ico avuga ku bisabwa n'abanyagihugu arongoye ariko telefone yahamagara akabura uwitaba. RPA. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro ubahuka kuri uno munsi tuza kugaruka ku ngorane abantu babikije amafaranga mu mabanki bahura nazo iyo bagiye kuyabikuza. Abatumire bacu baza kugira ico bashikirije ku ngaruka z'uko kudaha beneyo amafaranga babikije mu mabanki haba ku butunzi bw'igihugu canke ku rudandazwa muri rusangi. Ikiganiro ubahuka mugishikizwa na Onesime Dushimagize. Ubahuka. Kuva ku igenekezo rya 18 ruhesha umwaka wa 2023 ikiringo cyo gukoresha inoti z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 kimaze kurangira kugira ngo hatangwe gukoresha inoti nshasha. Abanyagihugu bafite amafaranga mu mabanki bagumye bagira ingwane mu gihe bagiye kuyabikuza kuko bahabwa amafaranga make cyane ufatiye kuyo baba bakeneye kubikuza. Akenshi babajije impamvu babishira ko atamafaranga ahari. N'uyu munsi hariho abahabwa hejuru y'imiliyoni 2 hakaba nabo batarenza ibihumbi 500. Ikibazo n'uyu munsi abantu bibaza nico kumenya nimba vy'ukuri atamafaranga ariyo mu mabanki
bigenda gute ngo umuntu abura amafaranga yabikije mu banki mbega uko kuri mu mafaranga babikije ntaco byisha mu iterambere ry'igihugu canke byice ku butunzi bwabo. Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo PASEM na Elvis Kwizera umunyepolitike akaba n'icegera c'ubutwara urunani rwishinze kugarukana intwaro rusangi mu Burundi ANR niwe waje kudufasha gutahura ibijanye n'ivyo bibazo. Turaje kumva kandi bamwe mu banyagihugu imigambi yabo itakigenda neza bituma nuko kutaronka amafaranga babikije mu mabanki. Kuri mikoro muri kumwe nanje Onezime Dushimagize ndabahaye ikaze. Niki ryanje kweli niki ry'abanyagihugu. Abanyagihugu batandukanye basanzwe bakora urudandazwa mu Burundi bavuga ko ibikorwa byabo bitifashe neza. Iyo bagiye gutora amahera babikije mu mabanki babaye intica ntikize ku buryo batagishobora kubandanya urudandazwa bakora. Abanyagihugu baganiriye ni Radio RPA bavuga ko batabarenza 500 ariko ngo hariho abagirirwa amahigwe bakabakwiriza miliyoni 2 bivanye nayo babikije. Yango nagiye gusaba amahera muri banki ntibanegeje 500 usanzwe ntibirengije cyangwa bakabije bakaguha miliyoni 2. Twebwe rero tubise amahera makeyi muri poste batanga kuvuga ngo 300,000 none uno munsi biturenza 50,000 francs none umuntu arusenga uzobiye inzu na banki fata amafaranga make cyane ku buryo iyo kudandaza bidashoboka pe ushobora kurokira amafaranga akwiye ngo uje kurangura. Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe PASEM rihamagarira abarundi guhindura ingendo atangura atubwira akamaro kajanye no guhanahana amafaranga hagati y'abanyagihugu ubwabo n'ubw'igihugu muri rusangi. Ahavuga kandi ko banki nkuru y'igihugu ari ifise igikorwa cyo kuraba ko amabanki afise amahera akwiye kugira ngo abayakenera bayaronke. Mu bisanzwe izo noti z'amafaranga zifise akamaro ntangere mu bijanye n'ubutunzi bw'igihugu kuko nizo bituma ibitandazwa bihanahanwa, zituma umuntu ashobora watinda ziganije reserve de valeur kugira umuntu aziganye, kandi nizo zituma byoroha kubona ko ikintu gisumba agaciro ikindi kubera gihigwa amafaranga menshi mu gitigiri kiba kibona ko gifite agaciro gusumba ikindi. Hama rero mu gice bita masse monétaire ni ukuvuga amafaranga aba hari mu gihugu ariko arafasha ico gikorwa. Ibanki nkuru y'igihugu rero bigakura yuko amahera ari mu mabanki nayo ari hanze y'igihugu iraba yuko karafasha ico gikorwa cyuko ibidanozo bihanahanwa neza. Nico gituma rero BRB yamigerageza kubaba yuko amabanki ashobora gukora ako kazi ko gutanga amafaranga abantu bakeneye. Rero BRB nimba arahinduye izo noti ikaba yarazanye izindi, ibyiza kumenya yuko ico bita offre d'omone mu mabanki irashobora guha amafaranga amabanki kugira abandanye akora ibikorwa ajejwe n'abakiriya bayo no kugira abantu babandanye bakoresha izo noti. Mu runani rw'abarundi baharanira intwaro rusangi ANR bavuga ko kubona abarundi babitsa amafaranga bagenda kuyabikuza bakayabura ari umukenyero w'umugambi uri ku butegetsi. Elvis Kwizera icegera c'ubutwara urwo runani avuga ko kuva aho baboneye ko bamwe mu mugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD bafise kutabona kumwe ibijanye n'intwaro mu gihugu bahisemo gushiraho inzitizi ku bijanye n'amafaranga kugira ngo bashobore gukurikirana ibijanye n'ubutunzi bwabo batavuga rumwe. Amafaranga mu gihugu ariho mugabo bayaha benebo bayahabo nyene hagati yabo. CNDD-FDD rero ntishobora kwemerera yuko abo bantu basubira kubaronkana amafaranga ahama baburi ingene bayakontrola. Umuntu wese rero badafise ko control, umuntu wese badashigikiye badakorana ntibashobora kuzomwemerera ko ashobora kuronka ifaranga bonyene batamwemereye ko atora. Amafaranga ari barayafise nk'akarorero sobanuka ukungene umuntu ashobora guhembwa nk'umushahara w'800 hama agiye kuyatora kuri konti akamubwira ko ukura ko 300 gusa. Amafaranga yiwe yabiri yakuya yategezwa guhenga karotira mugabo kamwankira ko yapfanako. Mugabo haje uwundi bafitanye imigenderanire ayakeneye yose bakayamuha n'ideni bakamuha. Umva rero ni ingingo za politike zishigikira abashigikiye intwaro y'igikenye ihari igacinyiza abadashigikiye intwaro y'igikenye. Turateye rero ivyatsi iyo ngendo ya CNDD-FDD.
Faustin Ndikumana kubwiwe avuga ko ikindi gishobora gutuma amabanki atanga amafaranga make kuba ariko baja kuyabikuza bishobora kuvana nuko iba yabonye ko amafaranga ari mu bantu ariyo menshi kurusha ari mu mabanki bituma nuko baguma bayakoresha hagati yabo batabanje kuyabitsa mu mabanki. mugabo rero hari igihe ubona yuko bavuga bati hagati y'amahera ari mu mabanki nayo karatembera inyuma y'amabanki yose ariko arafasha muri ibyo by'urudandazwa n'iki. hari igihe bavuga tuti rero menshi ari circulation fiduciaire hors banque ni nini. iyo circulation fiduciaire hors banque aho ibera nini henshi ni kubera ibintu usanga hari economie informelle, ni ukuvuga abantu usanga baho bidebrouilla ugasanga iyo baho ku munsi cyangwa ibyo bakora ntibisobanutse. ikindi ni ingene amaserivisi yo muri banki aba ariko arakora. ikindi ni ingene hari amaserivisi ugasanga atorosha ibintu, ugasanga abantu bagiye batinya gutonda kugira iki cyane kwiyunguruza umuhaza gutwara amahera yiwe muri konte, ugasanga ariko biramugora. hanyuma n'ibyo mu ruganda urabona noneho n'iby'amasheke sheke irenze 500 n'ubutegereza kuja kuyitorera, nta muntu uriha sheke irenze 500. bijye nabyo by'amaove nuko ngo abantu bahigiza amaove bisaba abantu ariko barakora ama operation manage canke batariko baraguma bakenera ayo marikidite. hanyuma ugasanga rero n'ibintu byabonetse mu mafere mu Burundi urazi yuko abantu batija guhemukiranira kugira umuntu wirugurikira mu Burundi kenshi abona umuhaye amakashi ntihabona ko amahero yafise. murazi rero amasheke za provision cyangwa ibintu by'ububeshi ngira ari byinshi rero byose biratuma. none n'izihe ngaruka ziheza zikibonekeza zitewe n'iryo kena cyangwa kudatanga amafaranga bikorwa n'amabanki ku butunzi bw'igihugu cyangwa ku bikorwa by'abadandaza. LPM African Public Radio. kweli. Faustin Ndikumana avuga ko iyo abantu baja gutora amafaranga babikije mu mabanki bagahabwa intica ntikize baca baja kuyabika mu mazu kuko batakaza icizere ko niyo bayajana mu mabanki bayakeneye batazoyaronka vyoroshe. iyindi ngaruka ku bwa Faustin Ndikumana nuko bishobora gusubiza inyuma urudandazwa hamwe n'ubutunzi bw'igihugu. ahasaba banki nkuru y'igihugu gukurikirana ko amabanki ariko atanga amahera ku banyagihugu, kuko iyo umuntu yabikije banki amafaranga yiwe itegerezwa kuyamusubiza. nicyo gituma rero amabanki yidogwamo yuko abantu bagana gutora amahera mugabo batayaversa. ivyo rero bisubije mu bya stratégie d'inclusion financière twari twaravuze ko byoshirwa mu ngiro kuva 2012 kuko stratégie d'inclusion financière yari nk'umugambi wo kugira ivy'amabanki bitera imbere mu gihugu, akure mu gihugu abantu bigishwe, amabanki akore neza, yegera abantu, amaserivisi amere neza ku buryo abantu bayahurumbira. nayo bikimeze ukwesha kinyo nta niyo ntambamira hari. ikindi rero nuko umugabo berbe yoraba amabanki bakabananyagira engagement ku bakiriya babo. umuntu yakubikije amahera urayamuha nyene ukoro banke zitenya kuyatanga, ahubwo bica bituma bagana kurutira bayibikira. urumva ure twamaze kuja muri cercle vicieux ukubanki yagabanye n'ubwiye kurutira make arutira gumiza muhira ruteragumiza muhira. nico gituma rero uwo mwidegemvyo wose ukagaruka hama abantu bakigishwa beri bikaraba yuko amayiti bitahari uko umuntu aziza amara muri konti nuko banki bize kuyafise. banki rero itayafise muri wani kizaja muri berbe nibaza rero yuko nukuraba liquidité à l'économie cyo bitari liquidité à l'économie amafaranga karatembera mu gihugu ariko arakora akazi kayo n'ahandi ho birashobora gusubiza inyuma iby'ubudandaza n'ubutunzi bw'igihugu. Nshuti bakunzi b'ikiganiro bahuka n'ejo no munsi genekezo ya 15 myandagaro umwaka wa 2023 kigarukiye. Ni ikiganiro cyagishimikiye ku myidogo y'abanyagihugu iterwa nuko bagiye kubikuza amafaranga babikije mu mabanki bahabwa intica ntikize kandi baba bari bakeneye kuyakoresha. mwumvise ko iyi banki yima babikije amafaranga ikabaye intica ntikize nabo baca bayitakariza icizere bakaja barabika mu nzu. mwumvise kandi ko iyo ngendo atakindi ifasha kiretse gusubiza inyuma urudandazwa hamwe n'ubutunzi bw'igihugu. shimira abatumire batuganiriye, ndabashimire namwe mwese mwakurikiye kino kiganiro. Onezime dushimagize nakibashikirije, ndabasezeye ndayifuriza kororanirwa naho ubutaha. ubahuka Urakoze Onezime dushimagize na kuri ico kiganiro heje kudushikiza duce dusozera ko ano makuru. Mwakoze mwebwe mwese mwayateze yompi. Amahoro ahiwanyu.